Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mudahwema kutwumviriza muhereye mu bice bitandukanye hano iwacu i Burundi makomine atandukanye. Reka nanjye nkomeze mbakengurukire cyane kandi mbabwira ngo mumeze mute. N'amakuru muba mwashikirizwe hano kwimbonesha kure imwe rudende, amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse, amakuru utasanga ahandi, amakuru tuba twigereye maze tukabwiriza ibiriko birahavugwa. N'amakuru agiye atandukanye, amakuru nyene twigerera ku rubuga rw'intambara. Nk'iyo tuvuze ku rubuga rw'intambara tuba twigiriye muri Repubulika Iharanira mu rusange ya Kongo, tukabwira ibiri kuhavugwa, aho cyane cyane tubabwira ibiri kuvugwa mu ntambara yo guhuza umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Tubabwira n'ibiri kuvugwa mu mvo z'ubutegetsi, cyane cyane muri by'ubutegetsi ibiri kubera hano iwacu i Burundi makomine atandukanye. Hose turahagira tukababwiriza ibiri ko birahavugwa. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyine tunyarukira no mu bihugu by'abaturanyi, tubabwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, tukababwira ibiri kuvugwa muri Tanzania, tukababwira ibiri kuvugwa muri Uganda, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika. Ndetse tukababwira n'ibiri kuvugwa mu bihugu vyo mu makungu ya kure, hose tukababwira ngo n'ibingibi biriko birahavugwa, dore ko tuba dufiteyo imboni zacu zihagera maze zikatubwiriza ibiriko birahavugwa. Amasoko yacu nyene ni menshi hano iwacu i Burundi ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye, nko mu bihugu vyo mu makungu ya kure, mu bihugu by'ibiyaga binini, naho hagiye hariho imboni zacu zibashikiriza amakuru agiye atandukanye. We rero udahwema kutwumviriza ndagukengurukiye cyane, ariko kandi ndakomeza nakengurukira mwese mwahejeje gufyonda sabone, abantu mwamanutse kwa jambo k'umutwanditse sabone mugafyonda ko mwese ndabakengurukiye cyane, ariko ndakomeza nsaba nawe utarafyonda sabone ko amanuka hasi kwa jambo k'umutwanditse sabone ugafyonda ko, wamara gufyonda sabone kandi ukomeza uradusangiza n'ibitekerezo. Ndakubwiriza byinshi biriko biravugwa, ndakubwira ko nyuma yuko Terene Bunyoni ageretsweho inkono ishushe ku kibuga cy'indege vyaba vyakomeye aho yarashatse guhunga. Ndaza kubigora ko aho nyine mwidonido y'amakuru naguteguriye, cyane cyane nyine mu ngingo nkuru z'amakuru naguteguriye, naho ndaza kubigaruka mu kanya gatoya cyane. Tugira kandi nkubwirize yuko Rukotana ikiziga c'umuyabaga catowe mu mazi y'uruzi Muyovozi. Ikiziga ca Shama Ndikurimana w'imyaka 17 caratowe mu muhangamo wa gatatu ku muhingo hagati y'imitumba ya Buyaga ya komine Giharo na Gihofi muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, umanuko bushira ubuseruko bwo Burundi. Wo muyabaga yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatanu uheze. Imiyabaga 5 yikekwa yarahagaritswe, baremeye ko bakoze ico kibi. Ni byinshi cyane ndaza kubigarukaho mwidonido y'amakuru naguteguriye. Turanyarukira no muri Afrika hirya muri Zambia, tubabwire ko harishwe impunzi yo mu Burundi i Rusaka. Hari umusore wo mu Burundi aba muri Zambia yishwe acumiswe mu ijoro ryo kuva ku wa mbere rishira ku wa kabiri, rigitswe n'inkozi z'ikibi zimusanze mu butike. Abarundi baba muri ico gihugu basaba ko haba amatohoza yimbitse adahengamye. Ndaza kubigarukaho mwidonido y'amakuru nyene naguteguye nk'uko nabikubwirije. Ndabitse ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba, ariko nacato mudafata iminota y'atarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru arambuye ni mukanya gatoya cyane kuri mikuronje uba uriko urumviriza Ndi Bunyoni umugenzi. Uhawe kaze makuru arambuye hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Mbere ko nkubwira ibi bibiri kuvuga kuri Derene umwigeme wa General Aregiome Bunyoni, reka mbanze nkubwirize yuko Rutana ikiziga c'umuyabaga catowe mu mazi y'uruzi Muyovozi. Ikiziga ca Shama Ndikurimana w'imyaka 17 ku muhingamo wa gatatu ku muhingamo hagati y'imitumba ya Buyaga ya komine Giharo na Gihofi muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, umanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Uwo muyabaga
yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatanu uheze. Imiyabaga 5 yikekwa ko yarahagaritswe bemeye ko bakoze ico cibi. Uwo muyabaga yishwe n'abagenzi biwe bose bafise munsi y'imyaka 18, bamwagiriza ko abimye icuma ntwaramajwi ca telefone ngendanwa kubw'amasoko yaho nyene. Kuri uyu wa mbere niho habonetse amakanda yaho bagwaniye inyuma yo guhagarika abo bagenzi biwe. Bemeye ko bamuboshe mu byuma baraniga Chama Ndikurimana imbere yo kumuta munsi y'ikiraro c'uruzi Muyovozi. Ikiziga ciwe ari uko Imana yamuremye catowe ku muhingo wo kuri uyu wa gatatu kuwa 24 Ndamukiza. Yaciye ahambwa ubwo nyene kuko ikiziga cariko kirabora, niko wabibonye avuga. Abayabaga 5 bafungiwe mu gashoka k'imisariya k'igipolisi ca komine Giharo kuva ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'Igiharo barababazwa cane no kubona abo bana bakoze ikibi nk'ico. Basigura ko ivyo bitumwa n'ubwicanyi bwama bubera muri iyo komine ariko budakanwa. Muri iyo komine abantu bashika 10 baramaze kugandagurwa kuva mu mpera z'2023, harimwo umukomiseri w'igipolisi. Abanyagihugu barasaba abajejwe intwaro, igipolisi n'ubutungane guhana vyivuye inyuma abakora ubwo bwicanyi kugira ngo abantu babone uko ubuzima bw'umuntu ari ikintu cubashwe kandi ko ari ubwo kubaha. Nguko rero uko biri kugenda iniwacu i Burundi, murumva ko abantu benshi bakomeje kunyuruzwa, abandi bakomeza kwica wabigiye bitandukanye. Turongeraho tunyarukire muri Zambia tubabwire ko naho harishwe impunzi y'umurundi i Rusaka. Hari umusore w'umurundi aba muri Zambia yishwe acumiswe mu ijoro ryo kuwa mbere rishira kuwa kabiri bigizwe n'inkozi z'ikibi zimusanze mu butike. Abarundi baba muri ico gihugu basaba ko haba amatohoza yimbitse adahengamye. Gustave Niyoyankunze yavuka ku mutumba wa Ntunda Nyakabenga, zone Rweza, komine Vyanda, mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'Uburundi. Nk'uko bivugwa n'abandi barundi, yahitanywe n'abicanyi i Rusaka ku mugwa mukuru wa Zambia. Amakuru duhabwa n'umwe mu barundi baba i Rusaka, Gustave Niyoyankunze yari yatuye abategetsi ba Zambia asaba ubuhungiro. Hahize umwaka aronse urupapuro rumwemerera kuba muri ico gihugu vyifata kibanza. Abagenzi biwe bavuga ko abamwishe bari babiteguye kubera bamwivye amafaranga. Abo bagizi bana bamusanze muri butike yiwe iri muri quartier yiwe 15 Mayiro, baca baramucumita aca aracika. Ikiziga ciwe caciye kijyanwa mu bitaro vya UTH i Rusaka, bikavugwa n'umurundi uba i Rusaka. Abarundi bari muri Zambia baramaze imisi bavuga ko batotezwa n'abavuka gihugu, barababazwa cane kandi n'ukuntu batotezwa n'igipolisi ca Zambia kibona. Birababaje ukuntu n'abanyazambia batadutabara tuzira urwango rwanywa abadandaza b'abanyamahanga. Ntibashaka kubona uva mu kindi gihugu ateye imbere ngaha, niko bavuga. Basaba ko hoba amatohoza adahengamye, naho atakintu kinini biteze. Niko abicanyi bahagaritswe bagashikirizwa abajejwe umutekano. Nta na kimwe badufasha ngo abahohotewe batunganirizwe, kikaba arico gituma tutacizeye abapolisi. Bivugwa n'abarundi bavuga ko bakwa ibiturire kandi batotezwa birenze. Abarundi nibo bama batawe mu gasho bakarekurwa babanje gutanga igiturire, ubutayafise arirukanwa. Bamuterera mu modoka y'igipolisi akagenda imbokoboko, bakamuterera mu rubibe ico gihugu gihana na Tanzania. Niko basigura. Basabwa gufatana mu nda no kurikanura. Uretse ko Zambia irimwo impunzi
ibihumbi 8 z'abarundi, benshi muri bo bakaba bariyo kubera urudandazwa. Nshuti banywanyi bacu mwari muriko muratwumviriza, reka mbe ndasubikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone niba utarafyonda sabone, kwibutsa ko gufyonda sabone yaro kumanuka hasi kwa jambo k'umutwe kanditseho sabone ugafyonda ko, wamara kubikora wakomeza uradusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane rero, murakagire Imana n'amahera. Kuri mikoro nje muri ko murumviriza ndi Munyoni umugenzi. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.